Okay. Yes, umugoroba mwiza, mugoroba umugisha kuri twuma masaha ya nimugoroba. Nshuti zakadasoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana rero yuko tugarutse kugira ngo tubageze amakuru by'umwihariko areba n'umutekano politike na diplomasi ku butaka bw'u Burundi. Tuba tuje kubageza amakuru kugira ngo mumenye uko situation ihagaze. Hano rero ndi nyuma ya kamera, ariko kuri kamera hari Bwana Karimba Aimable. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, kandi umugoroba umugisha ku bakunzi ba TV Duniani Kote. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, impagarike n'ubugingo ku bakunzi bacu rwose bakadasohoka bigume mu mitima yabo. Yes, ngaho nguko rero by'umwihariko turagarutse kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Gusa sindi butinde by'umwihariko ko ndaza gukubita mbangura. Nyamuneka nyemera dite twinjira mu makuru muri ano masaha nimugoroba. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu kanya gato gashize humvikanye amasasu menshi kabisa. Binavugwa yuko rwose isaha ku isaha iki kibuga gishobora kuza kuba kiri kontrole na mama 23 cyangwa se Red Tabara. Andi makuru kandi akanavuga ko by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege FDL ariyo irimo irarwana kugeza amagingaya. Igisirikare cy'u Burundi murabizi ko ntago kikiri gukora neza. FDL isa nkarimo ariyo irimo irarwana. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable kubitu n'abangu rusuza abantu badukurikira dite twinjira mu makuru. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, ibirasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali kude chapeau, turabakunda cyane. Niyo mpamvu tuba twigarukiye n'amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Nongeye kandi gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi muri korine nyinshi zitandukanye, korine Gitagata, korine Munanira, korine Rushambiru, mu bice byinshi bitandukanye tutajya kurondora, mu ntara ya Rumonge, za Makamba, mu mujyi wa Bujumbura, hari azakibuye, mu bice byinshi bitandukanye za Ruyigi, hari azakirundo. Hari abakunzi benshi kandi tuba twifitiye badukurikirana umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Hari abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu bice byinshi bitandukanye, Uganda, Tanzania, bariyo hanze Afrika birasirazuba. Hari benshi badukurikira, twongeye kubasuhuza by'umwihariko kandi turanasuhuza abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari muri Aziya. Twongeye kwifuriza kumererwa neza, amahoro kandi impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigume mu bakunzi ba TV Duniani Kote. Tuba twigarukiye rero mu makuru adasanzwe n'ikitwa updates utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho byinshi cyane utasanga handi. By'umwihariko amakuru tuba dukesha imboni zacu ziherereye mu bice byinshi bitandukanye, amakuru tuba dukesha amarezo sosiyo atandukanye, dukuraho icyitwa ubwino tukabuzana hano kugira ngo n'ubundi tubasangize ubudasa bwa TV Duniani Kote. Yes, birumvikana rero by'umwihariko sindi butinde reka dukubita tubangura. By'umwihariko duhita twinjira mu makuru nyirizina. Gusa muri ano makuru ze kunyemera dusimbukire muri CNDD FDD tugende tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Ivumbi rikomeje gutumuka. Ninde uri we president w'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2020 by'umwihariko na karindwi k'ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Turaza kubyinjiramo tubabwira uko byifashe, ariko kandi turaza kurebera hamwe makuru menshi agiye atandukanye. Tugende tugaruka ku mujyi wa Uvira, ku ngabo z'Abarundi uruhare ruri bari kugira muri no mujyi wa Uvira kugira ngo udafatwa. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko byifashe. Turaza gusimbukira mu bice byano za Gitega, turere hamwe amakuru akomeje kugenda haturuka agaragaza ko umutekano utifashe neza muri rusange. Turaza kugaruka by'umwihariko hano za Kibira, turebere hamwe imyitozo FDL yamaze kwa ifata indi ntera ndetse n'ubwicanyi ukomeje kugenda bukorwa na FDL. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, turebe imbunda Abarundi barimo barakira zimu zaturuka mu gihugu nk'Ububiligi. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka muri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bwana Karimba Aimable sindi bunatinde duhita twinjira ku kibuga cy'indege kugeza amaginga bivugwa ko FDL arizo ziri gutuma by'umwihariko iki kibuga cy'indege kiguma kugumanwa n'Abarundi ubundi batakabaye bagifite. Ese kugeza amaginga ya birashoboka kuba Never afite insinzi cyangwa se ashobora kubyinira ku rukoma kubwo kubona amahirwe yo kuba yakorana na FDL nyuma yo guha ubufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikamuha ubufasha bwa FDL?
Mu mboni zanjye simbona ko uruhande rwa repubulika y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ku ruhande rwa Everett Ndayishimiye kuba akomeje kwiyegamiza cyane ku ruhande rwa FDLR ari byo bintu bigomba kumuhereza imbaraga cyane zo gukomeza kwiyubaka mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga, aho ndavuga ku ruhande rw'igisirikare cyangwa se ku ruhande rw'umutekano. Nubwo biri kuvugwa ndetse kandi bikekwa ko FDLR ariyo icunze umutekano w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, bigashingira ku mbaraga aba FDLR bamaze guhabwa hagati mu gisirikare cy'u Burundi, bikavuga yuko hari na bamwe bamaze guhabwa inshingano z'ubuyobozi zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Binavugwa yuko ibi byose kandi Perezida Everett Ndayishimiye n'uruhande rw'abandi basirikare bafatanyije mu kuyobora iki gisirikare cya FDNB byanateje n'umwuka mubi. Aka kanya bombori turi kumva ni ubufatanye buri hagati ya Perezida Everett Ndayishimiye na FDLR, bivuga yuko ibi bintu byakomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi ikibazo gikomeye kuba FDLR iri gufasha cyane igisirikare cya FDNB. FDLR rero Moses nko kubimbajije nagiye guca kure, yego ntago mbona ko mu mboni zanjye kuba iri kwiyegamizwa cyane mu gufatanya na FDNB mu bikorwa byinshi bitandukanye bya gisirikare. Turi kubibona yuko FDLR hari kubarurwa nibuza ngo 10% mu basirikare ba FDNB barabarizwamo aba FDLR. Abenshi muri bo nabo Republika Demokarasi ya Kongo yatanze kugira ngo ijijishe no miryango mpuzamahanga nijya gukora izanisha ry'aba FDLR bashobora kuba bafatanya na FRDC, bazasange abari barimo baragiye, ariko n'ubundi byakozwe ku bufatanye bukomeye na Perezida Everett Ndayishimiye ndetse kandi na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi rero urabona yuko aho kugira ngo bitange umusaruro cyangwa se bigaragare nk'igisubizo cyatanga umutuzo cyangwa umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo byateje ikibazo gikomeye, kuko nk'ubu ngubu biri kuvuga ngira ngo ku munsi haciyeho nk'iminsi nk'itatu twumvishe uwitwa Jean Claude Bizimana, uyu nguyu yari afite peti rya kapiteni watorokanye n'abasirikare bagera kuri 7. Bivuga yuko impamvu uyu musirikare yatorotse harimo kutumvikana Perezida Everest Ndayishimiye mu mikoranire iri hagati ye ndetse n'icyitwa FDLR iyi yavuye mu Rwanda muri 1994. Ibi rero ubona yuko bikomeje kugenda biteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego ruri hejuru ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho kugira ngo FDLR yizerwe nk'ikintu kije gutanga imbaraga cyangwa se kije kwiyegamizwaho n'uruhande rw'abarundi kugira ngo izane umutekano, ahubwo urabona yuko iyi FDLR ahubwo ikomeje guteza inkeke n'ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru ukurikije uburyo situation ihagaze aka kanya Moses. Yes, Bwana Karemba Aimable by'umwihariko umujyi wa Bujumbura tuwitegemo iki, turaza kugomba tubona umutekano muke ukomeje kuzamba cyangwa hari iki gisirikare cya 23 cya gisirikare cy'u Burundi na FDLR bafatanyije biri bukorwe, kuko ni umujyi kugeza amaginga navuga ko uri muragaragaramo umwuka mubi wo ku rwego rwo hejuru. Urabona handi ikintu kiri bukorwe kugira ngo umutekano abaturage wawizere neza 100% ko nta kintu kibi cyababaho? Umujyi wa Bujumbura aka kanya ntago nakwizera yuko hari ikintu kiri bwizerwe cyane ku ruhande rw'umutekano w'umujyi wa Bujumbura, kuko umujyi wa Bujumbura aka kanya urimo ikibazo cy'uko abarundi bavuga bati mu gihe Uvira yafashwe na 23 nibuza 45% Bujumbura nayo zabiri gukontororwa na M23. M23 gukontorora Uvira iri no gukontorora Bujumbura ku kiye kingana 45, igare kuba Red Tabara nayo iri mu gihugu cy'u Burundi. Urana yuko umujyi wa Bujumbura ni umujyi urimo ibibazo byinshi, kandi ibibazo ubona yuko bishingiye cyane ku mutekano uri gukemangwa, uri kuba mukeya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone biterwa n'ikikango Perezida Everett Ndayishimiye avuga ati mu gihe n'abankomeje kwivanga cyangwa se gucengera mu ntambaro muri Republika Demokarasi ya Kongo, nubwo mbifitemo inyungu ngewe nabo dufatanyije, ariko bishobora no guteza ikibazo mu mujyi wa Bujumbura ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Yego, ku kindi kintu gikomeje ariko di mu kanya gato turaje tunakire umuvandimwe, ariko reka yenda by'umwihariko tunagire gutya, nimba nta kindi kintu ufite cyari cyihutirwa cyo kubabwira dusoreza aha ngaha, noneho nakire n'umuvandimwe tuze kugaruka no mu masaha ari imbere. Arakoze cyane. Kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icambere n'intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri nyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama, hariya mu bice bya Mikenke
bifuza ko bokwigarurira kandi ikibuga c'indege co mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'Uburundi zongeye kuhagota zigaha n'agasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi ca kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje, nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Po igira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro, kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cane cane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose, cane cane Uvira, birya bice byose umupaka w'Uburundi uhana na Kongo, cane cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda, akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ko u Rwanda rukontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo nokontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo bya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo byiwe, ya ngengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni naco nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari nyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'u Burundi. Urumva rero bice bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo, bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi cya kabiri mbona
nacyo nyine gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nibyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23 ariko ukabona yuko hariho igice cy'abanyamurenge bari muri Twigwaneho bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23 ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN sinibuka izina ryayo ariko Twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23 nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bari abatwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngirobye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa burondegwa buhigwa kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanira koze yabo bayumvikanishe neza bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cyane cyane narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23 ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi ariko kuba bokuraho ico gihome ako kantu katameze neza hagati ya M23 na Twigwaneho bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe kuko sinzi yuko Twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya Mayimayi mu gihe bashobora kuyitera kandi ubona neza yuko Twigwaneho itari bien intégré muri AFC M23 kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi cya kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza yenda bamwe bakabatererana ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi bagira ibigwanishwa byinshi bagira imbaraga zidasanzwe ubwirinzi ingamba z'ubwirinzi ibikoresho bitari bimwe kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri Twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi kazitsinda ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira iya bice bya Baraka bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFC M23
kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho ibiganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko ico bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM Ventura mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi ca kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyene imipaka itaracirwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko vyahoze kera. Kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye kuba bifuza buri munsi. Arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi, kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarengiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge. Noneho bigasaba yuko ahantu cyane cyane abo muri twigwaneho habera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga ababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki, baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga yuko bifuza gukura ubutegetsi
bwa leta ya Kongo kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo rero ntibutangazwa nuko ibyo bitero canke urwo rwango rushobora kuba bako nico gituma ndabakibona ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze intambabazi babafitiye nta kigongwe babafitiye n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu y'amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi ico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira nta muntu azobaha iteka nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi bakahakontorora bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura nico gituma nariko ndabakibura muri ubwo buryo hanyuma ngarutse ku biganiro ndayishimiye asaba erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke zirya za P5 ntaho bataniye burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5 kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko Rwanda ngo kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR imigwi ya P5 ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa nuko azi uko Ubufaransa bwahetse abo bagenosidere bukaba bukibahishije bukaba bukibagwanirira bukaba bukibashikije cane nk'Ububirigi murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi mu bice bitarimwe byo muri Kongo gushigikira izo ngabo za FDLR rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi mu Bufaransa noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abagenosidere yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi na ibyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo nibaza ko babigerageje kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi rero ivyo kurasa i Kigali bo barabigerageje sinzi akantu gashasha Ndayishimiye yo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko byanze byaye byo guhanahana abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abagenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva mu gihe buri yerega Cisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana
ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya ariko niyumvira yuko ibiganiro ataco bishobora gushika ko ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo kirengane habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwaneho bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu kuko harimwo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo vya genocide. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi, Nord Kivu yose za Walikale zaye bakagombora hose, noneho rero muri biriya bindi bice bibamwe ayandi moko ataca abangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo vya genocide, noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitunda bakaganira na leta ya Kongo, ariko mu gihe ibice birimwo izo nkewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano. Niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira gusa Goma na Uvira na Bukavu, ahubwo bagomba kubanza gukombora izo ntara zibiri kubera harimwo ababangamiwe. Rega burya mu bya politike abantu barashobora kwitwaza ibyo bintu by'amoko, ariko wacu usanga harimwo no gushakisha inyungu z'ubutegetsi, kuko udashobora kunsigurira uburyo Muniganahama yoza kugwanya bene wabo b'abanyamurenge barya bo muri Makagara, boza kugwanya bene wabo. Ni inyungu buriya baba bitwaje barondera, ariko batitaye ku ngaruka zishobora gushikira bo mu bwoko bwabo. Nivyo nagomba kuvuga. Mugira ibihe byiza.